aha ndiko ndababwira nti aha turiko twubaka ubwami bw'Imana. Nama ndabivuga jewe si jewe ndi umukuru w'iki gihugu, jewe ndi umutumwa wo kuragira intama z'Imana ziri mu Burundi. Imana niyo mwami w'i Burundi, ntagira uzobahenda. Jende umwungere, hariho abahora bavuga ngo ndakara. Mwumvise namwe iwawe ni habe Bibiliya cyane cyambere, wame uzi ukurongoye wariwe, ukazokwishinga ngurongowe na neva ukibagira Imana ko ari kurongoye. Kwaheri wazimiye iminsi yose ambaza Imana ikurungikire mutima mweranda kugira ngo akwereke iciza n'ikibi, inzira nziza, akwereke umwongo uhuma n'udahuma, nijya nkoni ikuyobora. Hanyuma umenye yuko ivyisi uzobitunga ubizobisiga ngaha. Nanjye utinya guhangana n'ibibazo kuko turafise assurance. Nanjye utinya guhangana na shetani turafise assurance. Hariho umunsi umwe twabonye umuntu ariko aratamba cyane mu isengero, wamwihweje neza acavuga ati ujya umuntu atamba kutagira ideni muri banki. Ufise assurance ntabwo urahangana n'ibigoye byose turafise assurance. Reka tuanze dushiremo akandi gatoya twaye gashuhe, iyo Mana dusengera komeye. Iyo Mana dusengera komeye.
uje ngaho mu ngoro yawe n'ushimagizwa imyaka n'imyaka. Fata ibyicaro. Bene ibyubahiro mwese mukoraniye ngaha, barongozi b'iri shengero ryiza ry'abagenzi, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Yesu ashimwe. N'akanyamuneza kadasanzwe kubona uwo munsi Imana yabishoboye ikaduha ingoga tukaronka n'akaryo kuza gusubira kwifatanya namwe muri iri sengesho. Mwari munkumbuye? Nari naje mu minsi none ko Imana yavuze yuko umugabo n'umugore bari umwe, none anje simbaje ko turi umwe. Nari naje mbere nagira mbanze ndabashikirize indamutso ziwe, ntiyashoboye gushika ngaho kuko nawe ari mu rugendo, kandi mwongere mugume mumusabira kugira ngo azagaruke amahoro. Ndashimiye cyane mwebwe shengero, abarongozi b'iri shengero ry'abagenzi mwatwakiriye ngaha muri iyi ngoro yanyu yo mu Kamenge. Nkuko ndabivuze sinaheruka kubagendera, ariko ndashimishijwe cyane n'inyigisho nkuye ngaha, kuva ku baririmbye no ku batwigishije. Abaririmbye yajeje kuririmba barasubiye kutwibutsa Burundi kugira ngo tumenye ko turi ku ngabire ihambaye y'Imana. Hajya hariho abantu batari bazi ko Yezu yanyoye ku mazi y'i Burundi. Imajyambere ryubatse uruzi Nile riri ngaha mu Burundi, hajya mu Rutovu Imuhweza. Nawe murazi yuko abatubereye akarorero mu ijambo ry'Imana bose nta n'umwe atayanyoye kamazi y'iwacu. Aburahamu murabizi yuko inzara yarateye hari i Kanahani, acahungira mu Misiri, anywa ku mazi y'i Burundi. Yakobo yarahunze ahunga inzara, ahungira mu Misiri, aranywa ku mazi y'i Burundi. Bene Israeli bose banyoye ku mazi y'i Burundi. Yezu nawe yarahunze ahungira mu Misiri, anywa ku mazi y'i Burundi. Norega ntuze hari umuhezagira utuho ako nukagendera ko Nehemiya yarahejeje kwigana ivyo yakoreye abene igihugu biwe, acavuga ati Mana uranyibuka basa kuko kanyibukireko. None abarundi namwe tumuze muravuga muti Mana uratwibukira no kurako. Ngo nari nshonje murangaburira, nari inyotewe muramputwonywa, nari kavantara murantora. None natwe tuzavuga tuti igihe wari unyotewe twaraguhaye utwonywa. Aha ku isi umuntu atereza kuguma arondera akantu azotanga ko raporo mu ijuru. Hariho abantu murankunda kubivuga, uzobona ashaje aratangura kubwira abuzukuru biwe ngo kera nkiritera nkarisama, ataryo yigeze atera, atariryo yasama. Umwe wese narondera akantu azoshikiriza raporo ati basi naho ibindi byangoye akakokomana kamarureko no kurondera akantu umwe wese yovuga. Naheruka ngaha haheze iminsi itari mike, nasanze abari micuko ubu nabasigara abamama, abari abamama basigara ari abamami. Nanezerewe cyane, nabonye Jantiye ngaho namuheruka kera. Mama mbeba yaje Suzana arihe? Suzana ntawe uri ngaha yewe. Suzana amahoro gose Suzana.
ariko nteruka kuza kuturamutsa ndakakwishuje nteruka uko tuza turaza kubaramutsa namwe ego dufise mu rugo hatoyi ntimuhakwirwa mugabo mworungikana bakeyi mukaza kuturamutsa namwe nawe abakeyi Mutana na Muheruka turi mu burimwe Nyanzarake none haraba mwaramuzanye urya ntiyipanze ndiyumvira urya ntiyipanze nimwe mwamupanze David ndejeje kwiga ndashima cyane kandi n'umuzo wiwe uraduha icyizere mu ishengero ry'abagenzi turabona ko abamarayika bahavuye baza umutima mweranda araza arabakwira mwese hanyuma mumeze neza cyane birahimbaye kera nahora numva ngo abarengero ngo abaseruko none ndabona yuko mumeze neza muri umwe Imana ninahazwe mu ijuru nanezerewe cyane ko mwanyemereye ko turi kumwe mu rugendo rutegura cya gihugu Imana yadusezeranira igihugu cy'amata n'ubuki turashima ingene muriko murakora mugabo urugendo duteza kuguma ku rugendo gushika dushitse kandi urugendo mwe nubwo ntigoroshe rwo gushika ku gihugu Imana yasezeraniye ihanga ni urugendo rutoroshe ndatembera nkabona ndagenda mu kibimba nkaraba nkabona ivyo mbona namwe murabibona muri ibyo mbona kazoza twavuze yuko duteza kuba dufise n'imiburiburi bitaro 6 vyisohora ibitaro atamuntu azoja gusega abamuvura hanze turavye umuvuduko ibitaro byari biriko kuva mu 2006 turabona aho bigeze none ako kanyuma ntikabaruhishe kugira bibi bitaro nyabagendwa amahanga yose aze kwivuza iwacu ari twe twogiye nk'icyo mugishira ku mutima kuko biri mu mbona kazoza ibitaro byifashe ibitaro koko vyisohora ndazunguruka ndaca kwibuka nkaraba ndabona ndaraba umuntu atiyubura murabizi uwamahahandi n'akabande gusa uzogasiga ugaruka ugasanga hajya ngiye kwibuka ndaraba badusigiye iki ubu hari iki ndagenda kwisumo ndajayo ndaraba nkabona badusigiye iki tumaze gukora iki ndagenda imutaho nkaraba ndaja kumusama h'inyabihanga nkaraba ndahazi ndaraba namwe za muraraba muvuga muti dukora iki iyo shitse hajya mu kibimba nkaraba hajya mu kizungu ndabona nkaraba mubona iki mweho tuze turaraba kuko turi muri rwa rugendo ntushobora rero kuvuga ngo ko Aroni yagiye ngo duce duhagarika urugendo ntuvuga ngo ko Musa yagiye ngo duce duhagarika urugendo turabandanya urugendo gushika dushitse muri cya gihugu cy'isezerano igihugu cy'amata n'ubuki koko kuko no munsi hari abakibaza ngo none ubwo buki ko ntabubona ayo mata ko ntayabona kandi turiko turayazana Imana ntikorana n'umuntu atari umuhizi ndakengurutse cyane inyigisho zatanzwe ni inyigisho nziza cyane ubwami bw'Imana rutangura kubwubaka ntuzuvuge ngo uri kurategura ubwami bw'Imana ngo shitse mu ijuru ni waba utari kurategura ubwami bw'Imana ha ku isi ngo umenye kuri kufata inzira ya Gehenomu ubimenye
ukazobona ngaha mu gihugu cyacu twese tunezerewe duhimbawe turabana neza umenye ku bwami bw'ijuru budushitsemo kuko Imana ntije hatagira urukundo. None ko tuzi ahari inzara hazinduka inzigo. Murumva tutateguye gaha inzigo izodufata. Yatwigishije neza hari ubutegetsi atari bwiza, uburongozi atari bwiza, abantu baguma batuntuye ku mutima, ubwami bw'ijuru babupfuye. Dutegerezwa kumva ko tumeze neza, ariko n'urugendo rugumye mugabo bandanya iyi nzira turiko ni nziza cyane. Igihugu cy'isezerano Aburahamu yagisezeraniwe hari kera cyane, ariko nticyabujije ko ateba nawe nyene akabaza ati none ni igiki cerekana ko wahampaye, hazotora nande ko ntagira n'umwana? Niwiyumvire umuntu akubwiye ngo uzogira uruvyaro rungana n'umusenyi wo kwijuru, mugabo ugacumara imyaka 90 utararonka akana, ugaca wumva ko bigumye. Naho ntuzi umunsi Imana yateguye, kandi kirazira guhata Imana yaramaze gutegura igihugu cy'amata n'ubuki. Turi ku rugendo. Aburahamu nimwiyumvire agize ngo arose umwana, aravyaye Izahaki, Imana ikimubwira ngo mumpe rero, umve ntuzeho iheze kuguha, wari uvuze imwizero ngo ndabonye uzotorana hahandi, ngo mumpe rero. Ahivyo nimwirirwa murahura navyo, ugira aho wari uvuze ngo harugurutse, kazubona hari yugaye. Nimwiyumvire nk'iyaba wewe igihe Imana yavuga iti nagira rero ndakubwire uruvyaro rwawe bazoba impunzi bacika baja imyaka 400. Iyo yabibwira wewe uje utangura kugira iki? Worema ne ntivyabaye. Nimwiyumvire kiya gihugu cy'isezerano imyaka yahaciye kugira ngo Aburahamu agishikire. Handitse ngo abuzukuru bawe nibo bazohagaruka. Bose bagenda basiga isezerano, akarisigira umwana wiwe akarisigira uwundi, gushika kuri Yosuwa. Abashaka kuba ba Yosuwa ngaha ni bande? Bazohashika mu gihugu cy'isezerano. Erega sikera ni mu 2040. Sikera. Muganda babwire. Aha aturavye nabi twoshaka kutashika. Nuburi ku munwa burakoroka. Bene Israeli bari bageze aho basigaje imisi bayiharura 40 itarenga. Musa ararungika n'abaja gutata, baragenda barabona ivyamwa vyaho. None handi mwatawe kubona ivyamwa byo mu 2040. Erega ari habamaze kuhashika. None imbona kazoza ntituza turaraba ingene tuzoba tumeze. Hari habahashitse n'abandi bataranatangura, hari bataratangura urugendoga. Ivyamwa bari bamaze kumviriza ingene biryoshe, ngo twasanze ari isi nziza, ngo nahantu heza cyane, ngo n'ivyamwa twabizanye honja mwumve. Mugahaca haza shetani nayo ngo mugabo hari ibigatanya bizobamara. Bose bacora gumuka, bacora heba vyamwa vyose. Aha rero nkimugire muri urugendo turimwo, shetani ringaho impande yacu. Ndanezerwa cyane ko iri shengero ryanye mutigisha nkandi mashengero avuga ngo wamaze kubishikamo. Hariho amashengero yigisha nabi. Hariho amashengero abwira ngo wamaze kubishikamo, icara unezerwe. Bakibagira wa mugabo yimbura ibintu vyinshi, ahejeje ko nibigega vyuzuye, acabwira umutima bati mutima wanje
urabona ibigega byose iyo byuzuye, icara urye unezerwe, twinezerererwe. Ubwo nyene hace hazi iki? Marayika acamubwira ati wakiguguwe, ati ubunyene uwo mutima wawe uraza kugenda, none bizoribwa n'abandi. Twame iminsi yose tugavye, hariho shetani ikubuza gushika kwisezerano kandi waribona aha mu maso yawe. Nico ituma nanezerejwe cyane n'inyigisho ntejeje kwiga kugira ntitwijajare tame tuzi yuko turi ku rugendo. Muri rugendo hari utuntu duto kandi twanditse mu ijambo ry'Imana dukunda gufata mineneko. Twavuze ko turiho twubaka ubwami bw'Imana. Musomye gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 23 kuva ku 10 gushika ku 15. Ndabereka ingene birukana Imana. Urana umwanda gusa. Mwari muzi ko birukana Imana? Mwari mubizi? Nta muntu wakubise ikofe, wigira uritwengera neza, witahira muhira, mugabo ngo ntihagire ikintu gishisha muzoshira hajya mu icumbi, kuko Imana inukiwe yohava ica yisubirira inyuma. Mwumvise ko Imana ushobora kwirukana? None Imana iraja ahashisha. Ndiko ndababwira nti aha turiko twubaka ubwami bw'Imana. Nama ndabivuga jewe, si jewe ndi umukuru w'iki gihugu, jewe ndi umutumwa wo kuragira intama z'Imana ziri mu Burundi. Imana niyo mwami w'i Burundi, ntagira uzobahenda. Je ndi umwungere. Hari abahora bavuga ngo ndakara. Umwungere afise ibintu bibiri, afise ubuhiri akagira n'ingogo. Intama igiye kona utegereza kuyikatisha, garuka ntiwone, kandi gararije urayikubita ijya nkoni nyene, ariko ni inkoni ihumuriza. N'inkoni ihumuriza. Burya buhiri nabwo burindiriye umwasi aza gukora ku ntama zawe, ugacuhushura. Binaniye ncabwira Imana mfasha. Binaniye je ncabwira Imana ntifasha. Hana hawe. Nico ituma nabandi babwira iminsi yose ntimugire ubwoba. Mungu yupo. Ntimugire ubwoba. Uri mu rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano, utegerezwa guhura n'ibibazo. Erega mushake muvyemere, kuko sabarundi muno munsi bavuze ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Hari kera cyane. Na Bibiliya ntiri bwashike mu Burundi, Uburundi bwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Ninde yibiye ako kabanga Barundi? Ko batari bwabibone muri Bibiliya. Imana yavuze iti iki gihugu ndabahaye mwebwe Barundi ni igihugu c'amata n'ubuki. Mugabo hari kera. Nico gituma uravye neza ivyo twahitiyemwo, abasogokuruza bacu bashobora kuba barakoze igicumuro kigoye gushika Imana ivuga iti mwebwe nzobacanishamwo mwicane, hanyuma nimwaheza kwicana nzobarokora. Imana mwari muzi ko idashavura? Mwari muzi ko idashavura? Ni shavura irashavura, kandi shavura kubi. Ngo ihana ikihora gushika ku ruvyaro rwa kagahe? Wa kane. Nama ndiko ndasoma Bibiliya kuko je ni ntunze kuko niyo commandement yo gutwara igihugu niho ndabikura, kuko Imana niyo
nye n'Uburundi ijambo ryayo naryo niryo komande mangendera ko niyo mategeko namandaba ikintu gituma Imana ishavura igahana ihanga ryayo. Hariho yavuga iti nzozana irindi hanga mwese rizobasambura ribangaze mugende. Byarabaye sivyo ngo muzohemuka ngo muga nanje nzobereka. Bene Israeli baragiye kwangazwa barata igihugu kubera igicumuro. Nimwibuke ubusambanyi igihe bwari bwasaze. Bene Israeli batangwe gusambana barajyaguye. Imana yavuze iki? Nimwicane. Gushikaho baza gusambanira imbere y'ihema. Imana yarabihoye baricana hagati yabo ntibarabavukanye kubera igicumuro cy'iki cy'usambanye. Yitwa ngo iki wawundi yatobekeranya wa mugabo na wa mugore. Tujya muze muratwibuka yaciye abacumitara batobekeranya bose. Imana ikivuga ngo ishavurira ryanje nari mfise rirahumuye kuko yashoboye kwica abasambanyi. Nimwibuka cya gihe babaza igishuri. Aho emwe bari bagoye nabo nyene. Ntuze Musa agiye gutora amategeko ku Mana hariya hejuru ku musozi. Yimariye iminsi mikeyi gusa ngo wa mugabo ntituzi ibyo yagiyemwo ngo twibazire yindi Mana. Aroni acarabaza ngo ngiye Imana yanyukurikira. Imana yagize iki? Yavuze iti umwe wese nategati icumu giwe yice mwene wabo, yice inshuti, yice umugenzi. Barabica bibabishe. Imana ikivuga ngo ubishavu nari mfise riraturuye kuko umwe wese yashoboye kwica mwene wabo, uwundi yica inshuti, uwundi yica umugenzi. Kubera iki? Wahevye Imana uja kubaza urundi rumana rwawe. None muravye ntitwicanye turi bamwe sabarundi. Aha nimwotangura gushakashaka icyaha basokuruza bakoze kugira ngo ntituze tugikore natwe. Kuko rukagikora turabisubiramwe nta gisivye. Turamarana abavukana baricana kubera igicumuro. Hariho igicumuro maze kubona gikwega amahano mu gihugu cyacu. Kuraguza rego bugiye kurondera yindi Mana. Abapfumu bavuga ngo ikintu bavuga ngo bahamagara abavyeyi. Ntibavuga ngo bahamagara abavyeyi. Abo bavyeyi bavuga si bisigo, si mizimu. None twoja mu bapfumu hanyuma Imana ikabire kuko nyene. Murumva bishobora kutubuza gushika mu 2040. Komeza mwigisha. Biri mu ijambo ry'Imana. Biri mu ijambo ry'Imana. Umwami Sauli yazize iki? Mu bicumuro yacumuye igicumuro gihambaye yagiye guhanuza imizimu. Yahanuje umuzimu aja igihe yaja kurondera wa mupfumukazi azana imizimu arondera umuzimu wa Samuel. Imana yarabimwagirije mu bicumuro byatumye mukura ku bwami yagiye guhanuza imizimu. Murumva ibintu bishaka kudukura ku Mana. Basogukuruza bacu nta gihe bigeze bakaguma baterekera gusa. Ntibaterekera imizimu. Ne mwagomba tereke ko bizera. Hari ubwoko murabona ngaha mu Burundi. Mugabo hajya haraje umutima mubi Imana irungitse irafata abarundi bamwe bita abahuti abandi abatutsi abandi abatwa kandi arabarundi. Ujya n'umutima mubi Imana yarungitse kugira ngo abarundi tubone ko tutavukana twicane kuko twakoze icaha. Ivyo biraba muti ntibibaho yuko Imana irungika umutima mubi. Nimusome ku mwami
Akabu igihe yishe Naboti amuhora umurima w'uruzabibu, Imana yamubwiye ngo ahimbwa zisabagiriye amaraso ya Naboti niho zizorasabagirira amaraso yawe. Hajya mwaririmbye ngo iki Imana isezeranyira gishitsa, muzi ko nisezeranye ikibi kuri bo bitagishitsa utihanye. Ko muguba muri abavyiza gusa ngo yasezeranye ngo ntizokugira umutwe, ngo ntizokugira umurizo, izokugira umutwe. Habaye iki? Umenye ko ni wakora ikibi naho ijya mu ivumo genda mu isoma mbe kwijya mutayisomaga. Akabu Imana yakoranije inteko mu ijuru, ibaza iti ninde yoshobora kuja guhenda Akabu. Hacaza umutima uvuga ngo jewe ngo uzobigenza gute, ngo nzorongeka umutima w'ikinyoma muri bajya bahanuzi muri ba pasitora. Nico gituma hari abahanuzi b'ibinyoma, aho ushaka guhana ihangura ashobora kuzubona atanaza atakivuga ngo ikinyoma, ivyo avuze ukavuga ngo nibyo bavuga ngo Imana ivuze itigeze bivuga. Iyo ishaka guhana ngo nzozana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi, bace baramuhenda Akaba caragenda aja ku rugamba, kandi Imana izi ko aza guherayo atarapfa. Kubera iki yahenzwe? Umutima wavuye he? Sauli umwami Sauli yavuye ku butegetsi gute? Umwami Sauli ngo Imana ngo umutima mwiza w'Imana umuvamwo ikizana umutima ugumumukanga, sivyo? Yacagwa igikange. Hariho abantu batarategera neza ijambo ry'Imana, hariho abantu bataritegera. Turiko tugira ubwami bw'Imana mu Burundi, dutegeza gutegera ijambo ry'Imana rivuga iki. Aha mwese muri mu mutima w'Imana, mugabo Imana yashatse umutima wawe uravamwo, hakaza umutima wa Rusiferi. Soma mu Itanguriro. Imana imaze kubona abantu b'abanyabicumuro yavuze ngo umutima wanje ntuzoguma mu muntu imyaka yose, azote basigara ikibiribiri. Imana ikuye mu mutima wayo ubusigara uri kibiribiri. Ni bamwe bavuga ngo yapfuye agenda. None umutima w'Imana wamaze kuvamwo. Bijya nivyo bikwereka ko umuntu wese ari mu neza, ari mu mutima w'Imana. Mugabo umuntu ashobora kugenda ari kibiribiri gusa atamutima w'Imana urimwo, muzobona abantu bagenzwa no kwama bari mu matati imisi yose. Abantu murabona batigira babana neza n'abandi. None bajya bari kumwe n'Imana, bajya bari mu mutima w'idayimoni. Nico gituma vyiza muca mubasengera, kandi mugasenga mugakovya, kuko gusengera mwe najya amashetani sivyo byo gufina. Muribuka abigishwa ba Yesu batashe bakavuga bati twabikoze ibindi vyose ngo mugabo ngo hari vyatunaniye kwirukana ama daimoni. Ati bijya bisaba yuko usenga cyane ukongera ukisonzesha. Hari umuntu agenda bagiye kugusengera, banza bambara ibigwanisho, banza bambara ibigwanisho vy'Imana, kuko abo tugwana se bafise inyama n'amaraso kandi barakomeye. Ntimugire ngo ntibakomeye. Na Yesu yavuze ati sinobanda ndababwira vyinshi kuko umwami w'isi yashitse, ngo ariko je nta bushobozi afise ko. Ese natwe twotungwa na mutima mweranda akaducunga kugira ngo shetani ntitugire ku bushobozi. Nitwe baturiko twubaka ubwami bw'Imana ngaha mu Burundi. Ubu rero niho tugeze mu bihe by'ibigeragezo vyinshi, kuko tugira dushike mu gihugu cy'isezerano. Ya shetani yavuga ngo hari ibigatanya birabamara. Ubu rero niho hageze ko mubona ibigatanya, mugira ubwoba. Hari umuntu yabwiye ko Imana yigera itaga ku buntu. Irigera ihe umuntu atakintu nayo ayihaye. Uwo bayararose atarushe ninde? Bavyeyi abamama ntimukunda ibibondo. Hari uwo bayararose kibondo atarushe. Nende mubikunda.
hari uwo yarose ikibondo atarusha ngo Imana iratanga gutyo nyene ibanza kukubwira ati nawe gira ico ukoze nanje ndaguha. Ubu rero niho hageze yuko duhangana n'ibibazo uko tugira twinjire. Ubu haza haregerana kandi nimwe mwararavye uko ugenda ushika wegereza ivyiza niko amageragezwa aza kuko shetani nihikora. None shetani yokora iki yibere kumwe n'abari kumwe na shetani? Imana igira ikore shetani yo yabibonye. Noye mwibagiye ko shetani ari igabi y'isi. Soma mu Vyahishuwe 12 ngo ruje rufise ishavu ryinshi ngo muragowe wasiwe ngo ririmbamwe amajuru mwe kuko ahora bateranya yagiye ngo namwe nimurire mwasiwe. Mwari muzi ko igihe ngo nurusato ngo gwama rugavye ngo rurindiriye uwo rugira iki rumira rurotsa. Aha rero nagenda babwire aha murazi yuko ushobora gusanga hariho umuntu yajazanye na shetani ngaha hega biguma biyerera ngaha hose ariko shetani rafise icitinya iyi ngoro y'Imana ayihatinya irahatinya. Murabona akanyamuneza kahari, murabona akanyamuneza kariho. Hajya shetani gwasigaye hajya hanze gwatinye kuhinjira hajya rurakurindiye nimwe mwaje muzaranye niwasohoka rucara rusubira kwigarukira muce mutahana. Nico gituma muri isengero ntuyisohokemwo utambaye ibigwanisho vy'Imana, ntuyisohoke mutambaye ibigwanisho kuko handi hoho rurakurindiriye hajya ku irembo muga ruratinya ngaha turi. Igihugu muri ko muracubaka mutegeza guhura n'amageragezo. Nehemiya Batobiya na Sanibalati barabaye barambara urwaga ngo ntibishoboka. Mugabo nawe kubera ari kumwe n'Imana aravuga ati jewe sineshwa, Imana yaramaze kumuha uburenganzira bwo kubaka igihugu kandi ndacubaka. Babonye ariko aravyubaka vyabananiye gusambura ngo mbere n'imbwebwe witera umugere vyohenuka nibihenuke turabe. Imana ni ibirema ikabikomeza. Ntawe ushobora gusambura ikintu cubatswe mu izina ry'Imana. Nico gituma ari ukuguma dusenga cyane. Uko bene Israeli begera niko bagira ibibazo. Mbe murazi ko ibibazo vya mbere vyatanguye umunsi Musa atanguye ijambo rya mbere kwa Farao ati rekura abana banje bagende. Uwo munsi murazi ko ariho bene Israeli batabugira ibibazo. Iyumvire ntibara naja bukari kiyaga gitukura kwijambo gusa ngo laissez partir mon peuple. Iryo gusa ryaratumye bagira ivyago gushika baza kuburanya Musa. Umwami Farao yavuze ati bagira bagararize kuvubu na bya vyatsi mwahora mubazanira bafyatura amatafari nibo bazoja kuvyizanira mbongere kandi bafyatura igitigiri kingana nico bahora bafyatura. Kubera ivyo rero inkoni zica ziba nyinshi kubera batabishobora. Hanyuma rero batangwa kuvuga ati Musa niwe wadukwegeye, we wagiye kuvyonga Farao, none raba ivyo dukoreye karatavyushobora. None rero Imana niducira urubanza hagati ya twebwe nawe we. Soma muri Bibiliya niko vyanditse. Erega Bibiliya ni uzi ukuri kumwe n'Imana ngo musoma ijambo ry'Imana kuko Imana irakubwira iti aha uzogira ibibazo muga nabandi barabigize barabivamwo. Kuko Imana irazi yuko turi ntagondwa. Ubutagondwa bwacu bwabaye kuva umuntu akiremwa. Mwabe mubizi nico gituma no kwiyambika ibigwanisho vy'Imana. Ubutagondwa bwacu bwatanguye duhenzwe na shetani mu murima wa Edeni. Hari umuntu yavuze ngo shetani rero ntiyamuhenze. Ngo shetani ntiyamuhenze. None yaramuhenze.
Shetani irazi kuguhendahenda gushikaho urenga karimbi. Yamukoresheje ibidakogwa kuko yamwajije ati nangwa ngo Imana yavuze ngo ntimuze murye kuri ivyo biti byose biri mu murima. Ngo yatubwiye gusa ngo ntituze turye icamwa kiri hagati mu murima. Ngo kuko ngo nitwakijya tuzopfa. Shetani kimubwira ngo ntimuzopfa. Imana irazi yuko nimwakirya muzoca mumenye ikibi n'iciza nkayo. Ya rero ntimuzopfa. Ubwo nyene baca batangura kuja baca baraja kukirya. Bakiriye sinye ya mbere yabaye niyi kumenya ikibi n'iciza. Baci bamenya ko bari gusa. Nico ituma Imana yahamagaye Adamu imwaza gurihe ngo numvise ishwashwa ryawe ngo caja kwinyegeza uko ndi gusa. Ngo ninde yakubwiye kuri gusa? Ubwo we ntiwariye kuri ca camwa nakubwiye. Kuko Imana yabizi neza yuko nibakirya bazoca bamenya ikibi n'iciza. Muga Shetani bobo bari bazi bati tuzopfa. Atoya burya Imana irabizi ko nimwakirya muzoca mumenya ikibi n'iciza. Nimurye rero ntimuzopfa. Baca baragenda bararya. Muzobibona Imana niho mu nyuma ibabonye yavuze iti eheraba umuntu yabaye nkatwe yamenye ikibi n'iciza. Akaguma muri urya murima azohava n'ugi ku kuboko yahe no kuri ca camwa c'ubugingo hanyuma ntazaba gipfuye. Toka mu murima wanje kuko wohava urya ku camwa. Ako niko kabanga yibiki rero. Shaka kugira iki uzopfa. Ivyo ugira vyose uzopfa. Abantu rero mwame mugavye Shetani irashobora gutuma murenga karimbi. Mugasanga murenze ku mategeko. Niyo ngorane ya mbere. Nico itwanda babwira nti muwe mubizi imisi yose mugendere ku ijambo ry'Imana kugira mugume mu nzira yayo. Ahandi ho Shetani rurihaga impande yawe upfa gusamara gatoyi ruba rugutwaye. Wamara ringaho rushinyirije. Iki gihe rero n'igihe ubuzi ko Shetani mwamuri kumwe kuko Imana igira ikore iciza ku Burundi. Ko igira ikore iciza ku Burundi Shetani nayo niko nayo ivyo urumugara kugira ngo ntugende muri ico ciza c'Imana. Ariko ntimugire ubwoba. Ko ndababwiye ko Shetani ruri impande rw'amarugavye mucabagira ubwoba. Ingaburo yo wemera ni iki? Ingaburo yo wemera nibigeragezo. Nimwamuzi ko mwemera Imana emera ko nibigeragezo biri ngaha. Emwe mushaka muhakane ibigeragezo bice bibavako. Nimwahakana kuko Shetani igwana n'umwasi ntigwana n'umukunzi. Iyo uri muri Shetani ntigwana. Ugiye mu Mana Shetani kigwana kuko umukiriya wayo yaragiye. Ngabe mubizi. Iki gihugu rero twebwe Imana igire tugirire neza. Kandi igire neza ntihubone ibihuhusi byinshi kuko Shetani nihikora cyane. Ubonye Shetani tagwe gukora cyane ucumenya ko Imana nayo igira itangurere igira ikore. Nivyo bimenyetso. Nta Mana irigera ikora utabaje kubona ibihuhusi. Eliya yagiye ku musozi ngo agiye kuraba Imana. Hatanguye iki? Rega vyaje byose nayamugigima imituragaro byose birazi igihuhusi. Ngo ariko haca haza akayaga keza. Imana Eliya caramenya ngo Imana ngo ndabonye Imana. Hatangura ibisatura amabuye. Nivyo bitangura kugira ngo ubujugumira jugumire aheze kuko irembo ryinjira mu ijuru ni irembo ripfunganye. Irembo naryo rija kwa Gehenomu riraguye abaricamwe nibo beshi cyane. Tube tuyimenya turiko twubaka Uburundi. Uburundi Imana yamaze kutwereka ibimenyetso harageze ko Shetani ikora. Nico gituma mu nyigisho zitangwa nyinshi nico nanezerewe ngaha kuko mwigisha mukigisha ko Shetani gwamarukano y'amaso. Uko ari abandi batigisha Shetani kwiba. Bava ngo vyaraheze ngo warakijijwe. C'est bien. Hariho amashengero rero yigisha nabi.
hariho amashengero yigisha nabi, nkuko hariho n'abavyeyi bigisha nabi. Nabonye abo mwasengeye, iyo bari kumba hafi hajya nari kubabaza akabazo kamwe gusa kugira ngo bakundane. Ndababwire, niba ugomba kubaka urugo ntuzuvuge ngo ndakunda ngo umufiyase wanje umumariye iki. Narose umugabo, warose umugabo, sawa, muhejeje kubaka muzoca murya iki? Bukeye mariage arayibaye, ku munsi wa mariage bazobazanira muri envelope akantu munezerwa muce muja kuriha amadeni mwariye mu gukora urubanza. Ubundi bukeye muzoca murya iki? Muzoca mutagwa kugwana za narasyo ntayo mfise. Ruragiye. Ivyo mwavyiteguriye? Mwavyiteguriye? Shetani rega niho ruri ntigwemera ku rugo gwubakwa. Aho murabizi, nashimye cyane ko babasengeye kandi bandaye mwisengera. Kuko namwe mugira mwinjire mu bindi bihe. We nkumi we musore, ukabona umusore akubwiye ngo tugira twubakane kuko wenda gukunda, mubaza uti ufise imbona kazoze yihe mu muryango wacu? Kunkunda ni kimwe, imbona kazoze ufise ni yihe kugira ntuze rusambuke? We musore urafise imbona kazoze mu muryango wawe ko ari ugiye kuwubaka? Erega ni wazoza si uzogenda. Umusore arabizi ko ari we azokubaka, atari wazogenda, ari umukobwa azoza. Urafise imbona kazoza uzoshika umwereka yo mu muryango? Kuko hari abantu bapfa kubaka uko ngo nukukunda nago biraheze. Mumenye mu muryango atabuzima buhari urugo ruca rusambuka. We musore rero ugomba kubaka, wewe wateguye urafise imbona kazoza? Imbona kazoza no kuvuga ngo ndagukunda, iyo si imbona kazoza. Kuvuga ndagukunda si imbona kazoza. Ufise imbona kazoza y'umuryango gute kugira yumve ku rugo ruzorama? Abanyumvirije narigeze kubabwira, hariho ibikoko bibiri bikomeye cyane kandi abarundi bemera. Abarundi bemera ibikoko bibiri, ni intare n'inkona. Ndabeshe? Abatakurikira inkona bakurikira intare, abakurikira inkona bakurikira n'intare. Nivyo bikoko bibiri bikomeye mu buzima bwabo bw'umuryango, bwaba ubuzima bw'igihugu. Nivyo bikoko bibiri vyonyene Imana imaze kwigereranya navyo, sivyo? Ngo nzogutwara ngo nk'inkona, ngo kumababa nk'inkona. Urumva Imana irigeranije n'inkona. Ngo simba wande, ivyo bikoko bibiri birakomeye muri bibiri. Inkona, umusore w'inkona n'inkumi y'inkona kugira vyubakane. Inkumi y'inkona kazi ibanza kuraba ko umusore w'inkona ari capable yo kubaka umuryango. Niko bimeze. Ingene abigira gute? Iyo nkumi y'inkona kazi ibonye umusore agomba koko kubaka umuryango, ifata urushami rw'igiti ikaruduza hariya hejuru aho yabonye imisore y'inkona iri kwiraguruka. Iduze hejuru igacire kuragwa rushami, ikaraba iyija kurufata. Umusore rero w'inkona yiyemera acamanuka agakurikira gwa rushami akarusamira mu kirere agasubira akaruduza. Kubera iki? Kwerekana ko ushoboye kubaka inzu. Cyo ni cyambere, niyo teste ya mbere y'umusore hageze kurongora. We udashoboye kubaka inzu, ugiye uzana umukobwa mu rugo rw'uwundi mugabo gupanga, eca birukanye muca mujahe. Hauja kubaka urugo watagushoboye. Icyambere uhera ko kubaka. Muga mufise ibibazo mw'abasore mwe bimuga mu gisagara ca Bujumbura, mufise ibibazo muzi kubuzima aho kuba hari ya mwaje muvari ya sogokuru wawe ya Java, so ya Java, uzi kubuzima muri ngahi Bujumbura nta buhari kuko ntihagira munsi y'urugo. Hari urabona munsi y'urugo ngahi Bujumbura?
oya nimumbwire jewe namantembera se ndabona munsi y'urugo gahi Bujumbu mugabo uzi yuko uzokubaka wobaka amajahe kuja kubakira mu rugo rw'undi mugabo upanga uteza kumva ko ushoboye kubaka inzu nico cambere cerekana ko umusore yageze mwabasore mutari bwareshe mutagoye kwiyumvira none ndabigisha ibyo nkura mu ijambo ry'Imana ngo udashoboye gutunga urugo rwawe woshobora gutunga igihugu ntivyanditse udashoboye kubungabunga umuryango wawe wewe bungabunga abene gihugu mugabo hariho umuntu ashaka kwibera umukuru adashoboye no kubungabunga umuryango wiwe je niciriye umugani sikera ni kwa gatanu niciriye umugani bajya baporte parole barawanga ngo umukuru w'abatwa ngo nubatwara oya bajya n'abantu bashaka konona umukuru w'abatwa nubatwaza impamba none ijya migani ngo amushinga ntari n'uwisuka mu bitaburaba niwo hariho imigani bapfa kurunda ngaho gusa umukuru w'abatwa nubatwaza impamba no kuvuga yuko umukuru nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye ikizokwereka umukuru nuwikoreye umutwaro wabo arongoye arataryamye nabo basinziriye ni bangahe arataryamye ngo mwene gihugu ngo arayubusa ni bangahe avuga ngo ngugariye iwe ngo babwije nguguruye iwe babukeye point hani muravyumva abanyepolitiki bavuga ngo duhe natwe turye ngo muzohava ryari ngo natwe twinjire kurya imiliyoni 12 none zizoja he nazo tuze turategera ibintu nyamushimira ujya mu mama warabisomye kandi urabinonosora kuko indongozi nyayo niyemera kuba umusuku umwongere mwiza nawe agira kamoto utamota nk'inka zawe we ntuburi urafo muga muzobona ababaye abakuru aca yigira ku ruhande aho kuja muri babene gihugu bamote kumwe aca yigira ku ruhande mugabajya abahungu bari baripanze kabisa hajya rero n'ingorane hariho akarongo mudaca musoma mwe muje kwigisha ijambo ry'Imana kurikira muca muraba hari hakavuga ngo babandi 10 nabo ngo bumvise ishafurira abaniga bumvise ko ari habipanze urumva ko bashaka kwipanga n'abandi barabishaka bajya 10 kaya karongo gaca kurikira ngo bumvise ngo bamwe 10 n'abavyumvise baca baravengwa ngo ibigabo byahejeje kwipanga none harya muzi hamwe ba Musa babwira Yesu hariya ku musozi ngo ahantu ngo tubara twahubaka insago hajya bibaza ko batavuga ngo twigumire ino ntidusubire muri birya bigabo kuko bari babonye ubuni nahazwa bukomeye biboneye Yesu na Musa na Eliya bari kumwe gashahu mukabibona muri abana b'abantu muri ngaho ati twebwe vyaheze twarose duce twubaka insago twigumire ngaha ntidusubireyo hari imisi yose shari ryamaho ishari riraza ibuka ntuze igihe Musa yasaba Imana ati jewe ko bananiye pfumunyica basi utwara abantu bawe Musa ari yarushe kabisa bamuruhishije Imana ikivuga ngo genda ngo uzane abagabo 70 hajya ngo hanyuma ngo nkure kuri mutima naguhaye mwumvise mwe ndababwira ko Imana harimo umutima wawe muri wewe ngo ndakura ko kuri mutima naguhaye ndabaheko mugurumva ntibaca baruta Musa abagabo baca baguma bitwa accessoire Musa nawe ari principal hanyuma muri ibuka hari abagabo babiri bataje mugabo nabo baca bavuga kabuhanuza hariya mu icumbi abantu baca baza kwiruka babwira Musa ngo hari ibigabo hariya biriko bivuga ngo kabuhanuzi ngo babwire bahore ntuzeye
Yosuwa yari niwe yaciye avuga ngo aho niwo mubuza areke kuvuga gutyo kabuhanuzi. Musa avuga ngo yaba igihugu cyose cari c'abahanuzi nari kuryoherwa. Mwumvise na Yosuwa ari Yosuwa ko yapfushe. Ishari ngo narinzi ko ari jewe ndose ako kuvuga kabuhanuzi je nyene narujya rugabo ntuze rurarose. Muri bukisha ari ryaje Koroneliyo arose mutima mweranda. Jewe ndiko ndavuga Bibiliya muramabarira simpeza ncamba nk'umutama maze imyaka 60 niwacu umugani udahera. Kubera Bibiliya iraryoshe. Hariho utuntu twishi ubona tuba mu bantu ugasanga n'ahandi turiyo. Koroneliyo mutima mweranda araje aramugendera. Ngo n'abapagani barimo ko twari tuzi ko ari iby'iwacu twebwe abayahudi gusa twebwe abanyisirayeli twenyene ivy'Imana abapagani ntibarimo. None uwo Koroneliyo kandi murabona ko na Petero iyo atabonekerwa ntihari kugenda. Iyo atabonekerwa Petero ntiyahonyorayo. Kuko Petero yagiye abona igihuzu gikoroka kiva mwijuru kiriko ibwoko bw'ibikoko byose ngo bagurye. Atoya Yesu shobora kurya ivyahumanya ati ntuzuhumanye ico Imana yahumanuye. Azabona ubwo nyene bigiye abaje kumuhamagara caragenda. Arinjira kwa Koroneliyo asanga mutima mweranda nawe umumarayika aramubonekeye. Ahejeje barose mutima mweranda arababatije. Abanyisirayeli bose bacagira imigumuko n'ababatumwa nyene ngwe ngurashobora kwinjira mu nzu y'umupagani ngo ariko kantuzewe ngo umuntu n'Imana yo nyene yigiriyeyo jewe ninda nindesho jewe Petero nije nari kureka kwinjirayo yagiye mu rusambo ko yinjiye ku mupagani. Bebashe iyo Yesu atatwigura tuba turiye. Nimwiyumvire twebwe tutari abanyisirayeli tuba turiye. Mumenye ubuzi vyinshi azobazwa vyishibaga. Niwazokubitwa nyinshi ba pasitori siko vyanditse. Ba pasitori niwazokubitwa nyinshi. Nese ba Petero. Ba Petero yarahejeje. Ayo Bibiliya iraryoshe kabisa. Aracumugani neza. Arereka ati nyene urugo cyo bujane yaza ati hahiriwe abantu bazoba biteguye bace bamwakira. Ba Petero bitagariza ngo none ngo umugani ngucire twebwe ngo cyane n'abajya barimwo. Ngo ndakubwire rero Petero rero ndakubwire. Ati muragoye mwebwe muzi vyinshi uko uzi vyinshi nibazokubitwa nyinshi. Ba Petero nabatanazi hariya nibo bazokubitwa nyinshi uko nibo bazi vyinshi. Ariko nawe ntucuvuga ngo sindabimenye. Ukavyirengagiza barabikubwiye nawe uzokubitwa. Nawe utokubitwa izigaraniza niza domisiyo hajya uzokubitwa tu. Nk'ubu jeje kurogorera haga ry'u Burundi umunsi no barogwa n'abajana mu manga hano kubitwa iziruti za mwese. Nije zokubitwa nyinshi. Ukamurahiriwe mufise umukuru w'igihugu yemera Imana basha. Adio mwabibonye kabisa. Bibiliya ni nziza cyane kuko niho twese tudaha. None singaburo none umuntu atarya yovyibuha gute? Abantu badasoma Bibiliya aho muri miguta mwese nimubona ngo muravyibusha. Udasoma Bibiliya ndashaka vyibushe numuguta agwaye kwashi. Udasoma Bibiliya agwaye kwashi ntabone ngo aravyibushe. Ntubone ngo wisiga amavuta ugasa neza. Ayo mavuta wisiga na shetani. Amavuta y'ukuri ava mu ngaburo uhabwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mavuta. Ngo bavuga ngo mukama ngo sibo bazoja mwijuru. Hariho abantu baza bakaririmba abakorasi igisirimba cishi mugabo ingaburo ntibagira namba. Mufashe ingaburo
nimwibaze nk'umuntu yigisha, hari abantu bigisha amajambo adapanze neza, ukaza wumva ngo nimusabe muzoronka, ngo nta ngorane naho udakora uzosaba kandi uzoronka amata y'indwindwi. Hari emwe uwo murongo barawufashe neza, mata y'indwindwi nimusabe muzoronka, mwoguruza muzokugururirwa. Nuvuye kwa Shetani Imana izomuha. Hariho abantu bigisha nabi ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ntuje kurima nta ngorane. Mbwira baja butse Yorodani barasubiye kuronka mana, haraho murigira musubira kubibona? Kandi barabimenye ko atamana bazosubira kuronka, mugabo baravuga bati birakwiye yuko nabuzukuruza bazomenya ko twari mu bugara bw'Imana itugaburira mana, reka tuyabike mwisanduku y'isezerano. Harimo ibintu bibiri, inkoni ya Aroni imwe yama amashugwe n'amana, ikigira gatatu amabwirizwa 10, bitatu gusa. Mwumvise namwe iwawe ni habe Bibiliya cyane cyambere, wame uzi ukurongoye wariwe, ukazokwishinga ngurongowe na neva ukibagira Imana ko ari kurongoye kwaheri wazimiye. Iminsi yose ambaza Imana ikurungikire mutima mweranda kugira ngo akwereke iciza n'ikibi, inzira nziza, akwereke umwongo uhuma n'udahuma, nijya nkoni ikuyobora, hanyuma umenye yuko ivyisi uzobitunga ubizobisiga ngaha, uzobisiga. Nico gituma bavuga bati jewe ndi umukate n'ubuzima, kubera we wishinze ngo nzorya ngo mu brede wa wundi wahariya kuri patisserie, umenye yuko urya uzowurya usige ngaho ugende, mugabo utegereza kuwurondera. Hariho abantu rero batanga inyigisho ugasanga ni inyigisho za fo, kandi cyane cyane muri ibi bihe, kandi byaranditswe. Musome mu gitabo mu cete cya 2 cya Timote mu kigabane cya 4 ku murongo wa 3, ngo rega hazoza igihe abantu batazoba bacumva inyigisho nzima, ariko kubera ivyifuzo vyabo bazokwirundako abigisha babaryosha. Rero sindabaryosha ndabereka ikibi n'iciza. Hari abantu bigisha ngo vyose vyaraheze, ngo warahezagiwe. Nindakubwiye ko umuhezagira uza gratuitement, umugabo uzahumva warahezagiwe n'uri kumwe na Shetani ntuze wahezagiwe he? Uramubwira uti wewe uragaba, urafise umukoshi kubera ugendana na daimoni, garuka ku Mana kugira uronke imihezagiro. Hakini hari abantu bigisha nabi, ariko Imana nayo ifise ukuboko gukomeye cyane ngaha hejuru muri Burundi bwacu. Nico gituma twese twokwama turemye. Navuze ko mpava mvuga nk'umutama, kumbe bwabone nivyo narengeje imyaka kabisa, mvuze vyinshi. Mugabo none ko twaherukana kera, iyo umuntu mwaherukana kera uhera kuri tumwe mwari kuyaga wa mwaka, ugasubira kutundi mwari kuyaga n'utundi, ugaca usanga umwanya uratujanye. Naho rero nk'ubu hari wasize avuze ngo arika nza gushika midi top, none yaritse amazi yatevye arakama. Hariho uwo inkoni iri kwirakwega, ni vya biri nababwira ngo bahejeje kumviriza ijambo ry'Imana ngo zimwe zigwa aha izindi zigwa aha. Hariho uwo nk'ubu yatanguye kumva bavuga ngicishwe n'umuriro, hariho yatanguye kwiyumvira icishwe n'umuriro. Ariko nakanyamuneza kandi wo kugira ngo twebwe abana b'Imana duteramiye kwa data. Aha ni kwa data, aha twese turangana abaga, muravyemera ko twese tungana imbere y'Imana, twese turangana. Ariko Imana ikivuga iti hariho urutuba abandi,
no muri bajya 12 Imana yaravuze umwe kwaca abashefu. Hari muravyibuka ko nawe nyene yavuze ati mubazofatwa na shetani ni wewe wa mbere ngo mugabo we nagusengeye ngo ni wamara gukira uzuce ukiza n'abandi muri kumwe. Twese dukora ivyaha mugabo hari Imana ivuga iti urya ntamukingiye ibara ryo havarigwa. Twese turacumura kandi ducumura ahubwo mbere umurongozi burya niwe ahura n'ibicumuro vyinshi. Umurongozi niwe muntu ahura n'ibicumuro vyinshi kuko atari kumwe n'Imana umuriro woza n'ingoga kabisa. Woza n'ingoga kurenganya niwe muntu wa mbere ari mu bigeragezo byo kurenganya kuko umwese avuga ngo je ngirira neza bajya ntubagirire neza. None Yesu we ntiwumvise ngo musaba nabi kuko mutazi ico musaba kari abashaka jewe. Urumva rero Yesu wewe yaciye ababwira ati mwese murangana imbere yanje. Umurongozi rero niwe wa mbere ahura n'ibigeragezo vyinshi. Umunsi umwe twabajije umworo n'umutunzi tuti nindakora ibicumuro vyinshi. Umworo n'umutunzi nindakora ibicumuro vyinshi burya mwimviye n'umworo. Umworo ni wakora ibicumuro vyinshi. Umworo yamari ko ari dodomba. We nk'ubu ukagenda wambaye costume ukaja gusaba amazi ahantu kumukene yifite igipfu c'inkono abikamwe amazi ni mabi akakuraba ngo nkuru runyarire ntiruzi ko ntagira n'inkono mbikamwe amazi. Ubu uhejeje gucumura ubunyene. Ariko umutunzi yohewe uranyotewe akira agafanta ngaha. Erega abatunzi barataga agafanta muze murabe uwimbuye umuceri mwinshi ngaha mu ntara y'Imbo. Ariko navyo nyene muhe muvyigisha neza. Hari abantu bavuga ngo rukundo batazi no kugwigisha urwarigwa. Ugasanga abagabo baciye baca mu bagore benshi ngo ni urukundo rwa hehe. Oya no rukundo rw'amajahe warifo. Urukundo rw'ukuri ni urukundo rudatera umujinya mu bantu rudatera ingorane. Urenga ibigo nta rukundo rurimwo. Tumenye kwigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ngo hari umugabo yari umugabo w'imboregwa ngo hanyuma ataha yaborewe ashika wa mugore we zana ivyo kurya. Umugore agizarazana ivyo kurya ngo ibata amavuta birimwo ndaba nta nyama zirimwo. Aca afata amasahani aramena, aca afata ibirahuri mu kabati vyose aramenagura aca yigira kwiryamira. Ntiyahaza ntiyaja ari amabrochette na vya biyeri. Hanyuma bukeye aca yitondera ku kazi. Hanyuma haza umuntu kuramutsa mu muryango kurya vyahora amubwira ati nta mazi yo kunywa mwoma. Ngo mugesera ntazi vyaraye bishikiye ko atari n'ikiraro na kimwe kiri mu nzu. Hanyuma aragenda urumva aratutswe agiye acahura n'umugabo avuye ku kazi ngo sha ngo je kabisa ngo numva wapi ngo ndanyotewe. Umugabo ngo sha ngo jewe ngo cyo nari narose ngo ahubwo ngo reka ngo tugende ngo ndaguha kandi gacupa ngo ndaguha gacupa kabisa. Urumva wa mugabo ariko atanga amacupa anezerewe, wa mugore nawe ariko arasiba abantu. Ibicumuro bifashe nde sha mungo tuwe dukingiranira kwe mungo tuwe dukingiranira. Reka rero mu gusozera hariho icyo ntoreka kuvuga nabonye ugwaruka ariko gwishinga. Erega mu Burundi bwose ni ugwaruka ariko gwishi. Kandi ndashima ko ishengero uko niko ritazosaza kuko riguma giyubura. Ni vyiza cyane. Ariko ngaha mu gisagara ca Bujumbura turamaze kubona igituma ingo zisambuka cyane. Igituma zisambuka abigisha abagomba kubakana muragaba mwame muri ko muravyigisha nico gituma ingo zisambuka. Abantu barashobora kubaka urugo atanumwe azi no kugorora impuzu. Hariho umwigeme babajije bati wewe urabona kugeze kubaka tego. Ati sawa, ati kilo 10 gihugwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Ikilo 10 hagihugwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Ikilo 10 cyari kigwa ngahe ku isoko ntavyo nzi. Bati wewe urigera uja gusuma na rimwe atoya. Ati sawa, uzi guteka iki? Atoya twebwe hateka umuboye.
tubwire ingene umesuza omo, biramunanira, ntazi no kugorora. Mbwira uwo muntu yokuba ku rugo rumeze gute? Umuhungu n'umukobwa bakuriye muri pusipusi, baca baregwa n'umuyaya n'umuboyi. Umuboyi ari we akumesera akugororera, umuyaya niwe yakugaburira gutamika. Uguma bateka wiberengaho kuri televiziyo gusa, ufyonda ngo uri mu mafilime, uva muhira ugiye muri korale mukavyina ugacuta ugacushika wicara muri saro muri aba televiziyo gusa. Mbwira ugo rugo umuhungu n'umukobwa bahuye bameze uko bogubaka gute? Twasanze arico gituma ingo zimara amezi makeyi zikaba zisambutse ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kandi muze murabe ingo zisambuka nyinshi ni mu bisagara kuruta hariya mu rutoki hariya. Kubera iki? Mu rutoki umwana akura ashobora kuja kuvoma n'akabido gatoyi, ejo akaja gusoroma imvura ikamunyagira yikoreye imbegete y'ibijumbu. Ndavyibuka nyagirwa. Urazi imvura iguye uri gusoroma ibijumbu. Imvura iguye uri gusoroma ibijumbu. Hanyuma ugaca uvyikorera n'ingoga kugira ngo ushike iwasu yitange. Igaca ikunyagirira mu nzira utaronze ibijumbu. Ikaba ari y'ibirongera ku mutwe wawe. Ikabirongera ku mutwe ukabishikana bisa neza mugabo nawe usa gute? Kiga n'icigwa twariko turiga. None rero mwewe mwagwarukamwe guhera uno munsi gwaruka ni mwebwe abavyeyi bazokwishimikiza ejo. Uno munsi mushaka kubishimikiza, muga mumenye ko badafise inkoni bazokwishimikiza ejo, namwebwe bizobananira uburuhiro muze kubagora mugwe mubishimikiza gushika bapfuye. Ugwaruka rero ni mutangure muhinduke uvuga uti no, uno munsi nije nteka, uno munsi nije mesa. Kuko twabibonye ko ari byo bisambura ingo. Ntimushobora guhura mwese muri bifitine, nta nuzi kwisoka hariho, muca mugira ngo umuboyi azobikora. Umuboyi ngo genda ukore. Urugo nugwa mwebwe sugu umuboyi sugu umuyaya. Ico ni kibazo nagira nsige ndababwiye bavyeyi namwe gwaruka mu bimenye. Ega ndabivuga kuko iwanje abana bagiye guteka barabirukana. Ngo no, ngo yohavasha, ngo ariko arakeka igitunguru yohava yitema. Ni yiteme nyene yige. None nibimururumbire ko nyene abibone. None ubu twasanze twebwe twagize test n'umwana w'imyaka 7 arazi kwikorera umurete, aratega igitumbura kabisa. Akakora ibitumbura, gategira umurete ushaka ubwoko bwose ushaka arawukora. Hanyuma akamenya kwikorera salade de fruits. Tuvuga tuti bwabundi urugo ntimuvuge ngo urafise urugo udafise abana. Ntimuvuge cyangwa yumvira umukobwa wawe agiye ku mugabo ukazobana aramukurungikiye kuko atazi gukora ikintu na kimwe. Hamaramara nde n'umwana amaramara cyane ni mama wiwe. Urumva umuhungu acavuga ngo ntaco najanye. Byabine nababwira ngo ndagukunda, sindagukunda gusa nzobiki. Umuryango wacu uzobiki. Ako rero sinari kugenda ntakavuze kandi narabonye yuko tushaka kubaka Burundi bweje. Ibintu bigiye guhinduka. Ariko hari ibindi biko birahinduka kugwaruka rugeze mu bigero mu gisagara, watanguye kumva ko rutegeza gukora ibikorwa rutarinze kuja kurondera akazi ku bandi. Ibyo biradutera intege. Rero muga muhungo mukomeze ico kintu umwana mumwereke kubaho akiri mutoyi amenye kwironderera. None rero akayamuneza ngira ngo inkombo narifise ziraheze. Mweho ntiziheze. None ko ntazoza mu rugo kwanaka no kwanaka. Mbe Edisa namubonye buke. Edisa ari. Amahoro Edisa. Sinari nakubonye. Ari habo. Nawe ntuherutse kuza kuturamutsa. Ganza ndabishuza bukebuke. Nawe ntuherutse kuza kuturamutsa. Ariko rero ni vyiza ko twese twoza turigishanya. Ariko twese duhuzwa n'ijambo ry'Imana kuko niwe mugaba wacu twese tugendere mu ijambo ry'Imana, tugendere mu nzira Imana iduciriye.
imana mwese ibahezagire murakoze.